Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye hirya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari hirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ngaha muri Afrika, Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, uburaruko mu Rwanda, mu buseruko mu bumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko iravugwa mu gisata c'umutekano. Ibintu bibandanya gukomera cane nk'uko amakuru ariko aragenda avugwa. Abantu batatu barafashwe barahagarikwa bagirizwa gutunga ibigwanisho. Abo bantu bakaba bafatiwe muri komine Shombo, ngaho ni mu ntara ya Karuzi. Ibintu bibandanya gukomera cane. Abo bahagaritswe rero bakaba bagirizwa ko boba bakorana n'abagwanyi nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza, ngo boba bafitaniye imigenderanire n'abagwanyi nk'uko baciye bavyagirizwa. Bakaba rero ivyo bigwanisho bafatanywe, umwe yarafatanwe ibisasu vyo mu intezwa ntoki bibiri vyo mu bwoko bwa grenade, undi yarafatanwe ibikono bitatu vy'amasase, uwundi nawe yafatanwe inkoho imwe yo mu bwoko bwa AK-47 nk'uko bavyita ngaha mu rurimi mu gihugu cacu c'Uburundi nyene. AK-47 iyo yafatanwe. Bivugwa ko rero ivyo vyose vyari bigwanisho ngabo bagabo batatu bifashishaga baja mu kwiba mu busuma butandukanye. Iyo nkoho bari babitse n'ivyo bikono vy'amasase nivyo bifashisha mu kurasa iyo nkoho baca baja kwiba, ariko bagirijwe ko ngo boba bakorana n'abagwanyi, ariho boba baravanye ivyo bigwanisho nk'uko amakuru ava ngaho muri komine Shombo ngaho mu ntara ya Karuzi abishikiriza. Tuvuye muri iyo nkuru uvugwa mu mutekano, reka tuje muri politike mu mugambwe CNL. Uyu Nestor Girukishaka ngo arabandanya guhemukira Uburundi nk'uko biriko biragenda bivugwa na Aime Magere, ngo mu mugambwe CNDD FDD barateguye ukungene CNDD izofashanya nabo bagaca bigabanganya ibibanza mu nama nshingamateka. Amatora agiye kuba mu mwaka w'2025. Baravuga ko rero inama nshingamateka izoba igizwe n'ibibanza 100, vyoba ngombwa hakongerwa ko ibibanza 5 bikaba ibibanza 105. Naho inama nkenguzamateka ikazoba igizwe n'abakenguzamateka 13 bonyene. Kuri ubu rero biravugwa ko ivyo bibanza 100 canke bikazoba 105 bizogabanganwa uko nyene. CNDD FDD izohabwamwo ibibanza 70, vyoba ngombwa izokongererwa ko ibibanza 2 bibe 72. Hama imigambwe iri mu kwaha kwa CNDD FDD yapfunditse nyine, bagiranye inama bayemeza ukungene ako kagwi k'abategetsi, akagwi k'abasirikari batwaye igihugu bazohava bagabangana ivyo bibanza. Banzuye ko
iprona mpemu, iprona dede, bamwe bashigikira CNDD FDD bazohabwamwo ibibanza 20 mu bashingamateka mu gihe bazoba bari inyuma y'umugambwe CNDD FDD. CNRDD ya Madebari Nestor Girukishaka ngo bazohabwa ibibanza ivyo bibiri vyonyene, bazohabwamwo ibibanza bibiri nyine vyonyene bitagira ica kabiri. Iporo nayo ngo izoba ishobogwa kongerwa ibibanza bitatu, bikaba ibibanza 23 mu gihe inama nshingamateka yoba igizwe n'ibibanza 105. Mu gihe yoba ifite ibibanza 100 gusa, CNDD FDD izokwama igumana 70. Iprona mpemu, iprona dede izohabwa ibibanza 20 abari vyikumana. CNRDD ihabwa ibibanza 2, abatwa nabo bazoronka ibibanza 3. Ibibanza 3 mu nama nshingamateka vy'abatwa bizoba bisumba kure ibibanza 2 bizoba vyahawe abaseneri ba Nestor Girukishaka Madebari. Uyu yashizweko n'ubutegetsi bwa CNDD FDD bavuga ko rero bagiye kubandanya bakora ibi uko bavyumvira, bagiye kubandanya bihuza nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza, amakuru ariko aragenda avyemeza nk'uko vyemejwe na Aime Magere atwaye inyankamugayo za CNL muri diaspora. Aime Magere tubibutse ko ari inyuma ya Agathon Rwasa, ntashigikiye ubutegetsi bwa Nestor Girukishaka, yashizweko na CNRDD na CNDD murantunga kugira ngo asambure umugambwe CNL. Ngo biraboneka ko ivy'ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burakora ari ukugira ngo bakumire aba CNL banyabo, bashiregwe ku ruhande aba CNL ba Agathon Rwasa. Ngo biraboneka ko imbonerakure Nestor Girukishaka yahawe arizo zahawe ibibanza ivyo vyonyene 2. Hakibazwa hazojayo Nestor Girukishaka, hajeyo na Ruhara, hazojayo Godebereta, hazojayo nde muri abo 2 bazoba bahawe ivyo bibanza mu nama nshingamateka. Biraboneka ko rero CNL inyankamugayo bagomba guhaguruka bakagwanya uyu muhemu Nestor Girukishaka wasambuye umugambwe wabo. Biraboneka ko Agathon Rwasa ariko arashigwa ku ruhande. Ivyo kandi ngo iprona mu gihe izoba yahawe ivyo bibanza 20 nyine yashigikiye CNDD FDD ngizo mu matora y'umukuru w'igihugu, izonahabwa ko icegera ca mbere nyine icegera c'umukuru w'igihugu. Barategekanya ko hazovayo Saingufu Yves, ngo Saingufu Yves niwe azoba icegera c'umukuru w'igihugu, mu gihe Varisto Ndayishimiye nyine mu mwaka w'2027 azoba yatorewe kuba umukuru w'igihugu muri uyo mugambwe wa CNDD FDD. Iprona nayo izohita itanga yo icegera ca mbere nyene icegera c'umukuru w'igihugu akazoba Yves Saingufu, ariko we gushikamangaya arabihakana, aravuga ko ivyo bintu atari vyo, atanivyo atarondera kuba icegera c'umukuru w'igihugu nyine nk'uko abandanya kugenda abishikiriza. Kuri ubu ibintu biraboneka ko ari ingorane, biraboneka ko ari bidasanzwe cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burakora ibintu vy'akamaramaza bizokwega indyane zikomakomeye cane mu gihe boramuka bakoze ibingibi. Agathon Rwasa n'inyankamugayo ziwe biboneka ko zifise igitigiri kinini cane, benshi mu barundi ngaha ari inyankamugayo. Biraboneka
tubona ko bizohava bitera indyane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.